Bakunzi bacu bakunzi ba B-Info Plus kanogenda baramutsinda bahe n'ikaze mu kino kiganiro cy'uno munsi turi dimanche igenekerezo ni rya gatanu kwezi no kw'icumi umwaka w'2025 cindamutsa cyane abadukurikirana bose aho baherereye yaba bari ngaha mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi hari abari mu Rwanda muri Congo Tanzania Kenya Uganda Zambia Mozambique South Africa n'andi henshi muherereye muri Afrika tutibagiye abari Europe Amerika Asia mu mpande zine zigize isi gatubiyegereze twahe n'ikaze mu kino kiganiro cyacu cy'uno munsi nko bisanzwe iyo ndi muri studio nta bomba ndumwe ahubwo ndi kumwe na Musanguzi aza kudufasha kugira ngo dushobore kumenya byinshi mu buryo bwimbitse tugira ko yamuramutsa cyane akoze cyane ubona journaliste aburamukije amahoro y'Imana akomeze kubana nawe gace ndamutsa abadukurikiranye aho bari hose muri uyu munsi wa dimanche ndazi ko hari abamaze gushika muri eglise ngoro y'Imana abandi nabo kumbure baza kujayo après midi hari n'abazindutse basenze ya mbere bataje aho bose ndabaramukije nabo nyine bipfuza yuko bakomeza kugira aka weekend keza nuko waramusanguzi ni byinshi twiye kuganira mu kino kiganiro turaza guca muri Rucuru habaye imirwano ikomeye cyane mbere mu makuru dufise nuko barasize ubuzima bamwe mu nyeshamba z'ubuzigu cy'u Rwanda uraza kubitubwira ngene byagenze ku mbure bishobotse nyamufise amafoto uraza kuyadusangiza kugira ngo dushobore kuyaha abari mu group WhatsApp yacu turaza gusimbira no kubijanye n'ingabo zikomeza gusohoka uko bukeye nibo bwije inyuma y'ingabo 1000 zasohoye dufise andi makuru yuko boba baraye basohoye izindi ngabo nyinshi cyane zaba 10,000 bwana Musanguzi ndazi yuko tuza kusisangura mu buryo bwimbitse ndetse tunayawe kwijanye n'igitutu tubona hagati y'ibiganiro biko biraba ibyo novuga no kwita ibintu gasorobo cyangwa ibintu bitaboneka neza kumbure bwana Musanguzi kana bonda gwikaze kuri B-Info Plus uza kutubwira byinshi muri ibi navuze mu ntangamarara urakoze cyane journaliste kumikaze ndifuza ko dutangura hano muri Rucuru muri Rucuro hamaze imisi hari imigwano ikomeye cyane gose navuga imigwano kuri incuro iri kitanguzwa n'abawazalendo ku birindiro by'inyeshamba za RDF ku buryo izi ntambara ziriko ziraba zatumye wanashaka zihindura agenda ya leta zunze ubumwe za Amerika ku bw'ibi biganiro yariko birahuza leta ya Congo hamwe na leta y'u Rwanda so aha muri Rucuro ku munsi w'ejo no shobora gutangaza urupfu ubwo waraserukiye izi nyeshamba za RDF hariya muri Bukombo mu masaha ya gatondo hamwe n'abasirikare babiri baramucungira ubuzima aba kabisa urupfu rwabo ndarutangaje kuko ndarufitiye n'ibyemezo aho abawazalendo bashoboye kwivugana uyu yararongoye zijyanye shamba za RDF muri Bukombo aha muri Bukombo rero bwana journaliste hari imigwano ikomeye cyane gose ikomeye kabisa na n'uyu munsi yakomeje mu buce bwita Kashurira Kinjugu na Bitare muri gutuma byensira Bikombo chefe ni Bwito hari imigwano kabisa iremereye cyane gose aho abawazalendo novuga ko bariko bagenda basokora kamwe mu nyeshamba za RDF ziri muri bijya bice cyane gose izi ntambara ndiko ndavuga ni intambara zikomeye kubera yuko RDF bariko bagwanisha imikangara bakuye ku mirongo muri formation plutôt aho rero iyi mikangara izifise amaraso ashushe bafise n'ibitutu kumbure bibaza yuko iyo bari ama special force kabone ko na makenga abita ngo nabakomando kandi mu byukuri fata na mete no kuba bari iki cyane reka murisha imvugo so rero abawazalendo nta gahimbi babaha kuko bakomeza kubatega amambiskade hato na hato bakomeza kubatega imitego itandukanye bateze no kubagabako ibitero bya hato na hato so ku munsi w'ejo ko nabivuze natangaje urupfu wararongoye inyeshamba za RDF hajya muri Bukombo mu gatondo n'ingabo zibiza mucungira ubuzima ariko kandi na premid natangaje urundi rupfu ko bandi basirikare bane ba RDF bahitanywe n'abawazalendo n'abawazalendo yes ibiro ni ibintu bwana journaliste novuga ko
ntabwo byoroshe. Aba bane baguye muri bitari inyuma yo kugandagura abantu basirikare bane, aba wazalendo bace batega na ambiscade jipe yabo nyine apana babane. Iyi jipe yari izindi ngabo za RDF hano nyine muri bitari, aho aba wazalendo bashoboye guca barekipera ibigwanisho byari muri iyo modoka. Inyuma bahita baranayiturira ijya modoka, kubera ko ubasigaye bafise amakuru yuko ibikoresho byatiyanye ishamba byinshi biba birimwo novuga ivyuma utwuma twa communication. Ese tungi modoka iyo bayitwaye ahantu bashobora kuguma bayirukariza, bigatuma aho ibiri n'abayirimwo batafise umutekano uhagije. Ari niyo mpamvu kenshi iyo bafashe imodoka zizinyeshamba baca bazira umuriro. Ariko bwana Musanguzi naguciriyemo icyantangaje ko ino nkuru uri kuravuga yabaye ejo, burya nta mafoto berekanye, ariko barerekanye bimwe mu byambago bwana journaliste. Bikamubwira ikintu kimwe, buriya abawazalendo bariko batera bashika ku rundi rugezo, bari ku rundi rwego ku bintu bya gisirikare, sivyo? Icyatumye ndabwo baterekana amafoto, batashira amafoto ku rubuga, batanga ubusobanuro yuko ari kubahiriza agateka kazina muntu. Undi umuntu yavuye gushira ubumengo na societe civile bien sûr, gushira amafoto yiwe ku mbuga zitandukanye, mu by'ukuri ntabwo byemewe. Usibye gusaka hari aho usanga abazalendo mu by'ukuri baba badundumiwe, bakora operation ikaba biziyashu nabo, iyo rero bamaze gushika kuri 6, bamaze gushika kuri objectif, kugira kumbure bemeze bamwe n'abandi yuko hajya ahantu bakoze amateka, ibi amafoto barasohora. Ngo abanye ko umuntu twiheze hari amafoto basohoye y'ibiziga bya RDF, hariho n'abaciwe imitwe. Mugabo kuri incurumba yuko nabo basanzwe babizi yuko atari byiza gukora ibintu nk'ibyo. Nuko bwana Musanguzi ni byinshi mbona novuga kwino nkuru, ariko kumbure wamaze kwibandaza abantu bayitahuye, ariko gusa abari muri Rucuru batoro. Ikindi kintu ngiye kuvuga kuri si Rucuru gusa, Rucuru, Masisi, Warikare, hariya muri Nord Kivu. Hariya kabisa umuntu yiswe ngo n'umushefu muri RDF araronderwa hasi, bari ko bamugenda ko runono. Ubu bupeti buvuye muri formation ntabwo bawutakaza kumanya cyane gose. Oya, barazi yuko ari bwarugara nyene. Umbe umuntu azi ko ari umu officier cyangwa umusuzi officier wa RDF, ari muri Nord Kivu za Rucuru, Masisi, Warikare, uwo muntu kabisa ari ku ruhigi, baramuhiga. Kandi abawazalendo ugiye kuraba baramaze kugandagura batari bake. Urabagwa mu mitego, urabo bubira, urabicwa atari imigwano yahabaye, kubera ko gusa baguma bavuga ko runono. Kandi biranagoye no kwidentifya burya mu wazalendo n'umusivile, kuko burya buce barimwo ni muhiri wabona abawazalendo. Rero kuba yo mwubira akamwivugana kamuca inyuma ibi ni ibintu byoroshye cyane ku wazalendo. Nuko bwana Musanguzi rero navuze yuko inyuma y'ingabo ibihumbi 7 batweretse yuko basohoye muri mu ishuri rya gisirikare rya M23, barayibongeye kwerekana abandi basirikare baba ibihumbi 10 basohoye. Ariko ntitworeka kuvuga yuko muri vya bihumbi benshi bishikanye, twarabonye benshi ariko ari reportinga, noneho twabivuze ko byinshi. Ariko bwana Musanguzi tubonye ku munsi w'ejo General Makenga yerekanye yuko asohoye izindi special force. Kumbure hano makuru yafise, ushobora kuyatubwira ko byinshi, ama tubandanye ikindi kiganiro cacu. Bona journaliste, hari ikintu uvuze muri bajya bisumuna abakomando ibihumbi 7 basohowe, turiko turabona abenshi bagenda biripotinga cyane gose, bava mu birindiro byabo, atari nuko hari intambara. Bo nyene bakagenda batwaye n'ingoho zabo. Ku munsi wa vendredi twarabonye abagwanyi 10 biripotinze n'ingoho 6. Ku munsi w'ejo twarabonye abagwanyi 16 biripotinze. Nukuvuga aba nabo bashoboye gushwa ku mbuga. Hari ikindi gitigirinya mwinshi c'abiripotinga aba deserta badashobora ku mbuga ngurukanabumenyi. Izi ni ingaruka
zo gutoragura abantu badakeneye igisirikare ukakibashiramo ku ngufu sibyo izi ni ingaruka uyu General Makenga ariko arahura nazo ariko kandi n'abatashoboye kuri potinga burya muri bagihumbi hasigamo bake kuko ugiye kuraba muri iyi ndwi duhejeje harapfuye abasirikare barenga 1000 muri Nord Kivu honyene uravye n'amafrape y'indege ukaraba ijya mitego abawazende bagenda babatega harapfuye abasirikare barenga 1000 iyi ndwi yonyene duhejeje tutirengagije abiri potinze aho nyene barenga amajimbo yo watubwiye bajya bagisohoka batarashika no ku matera abapfiriye mu c'est ça harabi indege yarasiye mu nzira muri ya modoka ibi rero abana bo benshi bacaja muri nzibira bagwaye exactement aba rero bitangaza makuru biriko bivuga byerekana banashaka amasanamu yabyo yuko ngo ari abasirikare barenga 9,000 n'amajana 350 basohowe ni sanamu nayibonye mu byukuri ni video ndabona video urabona ngene bari benshi iyi je narayibonye kuvejo kabisa ni benshi nukuvuga umuntu ayiraba wakwibaza karaba komando ko kabisa uyiraba amagabo ku bantu bazi ama demonstration aje n'ivyo ariko barakora arabona yuko nyene bakira ba planti cyane gose ari mboroko zibara mu mutwe sinje no kubaponda aho nje kuvuga n'igiki buriya iyi politike iri kirakoreshwa mu karere ni politike yakoze mu myaka yahera uyu munsi aho isigeze novuga ko ari karata itakije franchement parlant gomvye kuvuga iyi ni karata itakije sivyo Makenga nibaza ko abasuye Vendredi mba nihenze Vendredi no bashira hagaragara ni lokate ni le 3 ya sivyo igihe abashira ku mugaragaro yabashize ku mugaragaro mu gihe twabonye leta zunze ubumwe za Amerika zaciye zihamagaza igitaraganya leta ya Kongo na leta y'u Rwanda ngo basinye amasezerano byagaragaye ko Cirombo yanse gusinya yaranse gusinya kandi kubwanje yabaye umuntu w'umushinga yabaye umuntu w'umugabo ko atashoboye gusinya ajya amasezerano kuko ntacize namba y'amasezerano agomba kuzanira abakongomani ni n'amasezerano wanashaka yaciye atuma novuga ubwoba ntihahamuka byiyongera ku gihugu cy'u Rwanda kuko bo bari bagize bati akwi ko agiye gusinya amasezerano kumbure tugiye kurohingere tugiye kuva ubutaka bwa Kongo kumugaragara izuba riva mugabo mu cyatumye cyo bagusinya amasezerano twavuze ku bikirano cyejo nuko bagira ati ubwo bwirinzi bw'igihugu cy'u Rwanda cyashize ku butaka bw'igihugu cyacu cya Kongo n'ubwirinzi nyabaki urinda ni monyere ubwo bwirinzi bwa d'abord ni kesha ari ubwirinzi nibijya imodoka n'abasirikare nibiki ils n'ont pas voulu le montrer bo hari ibintu byinshi byatumye adashobora kuba yosinya ajya amasezerano mugabo si byo nje guhagarara ko cyane nje guhagarara ngaha ni kubera iki leta zunze ubumwe za Amerika iyo ziko zabona M23 iri kira advancinga ku rugamba ica isa nkaho ajya amasezerano yafuditse ikayabona mugabo yibonye leta ya Kongo iriko iramesa ziyambwebwe za RDF abacucumurira mu muriro ica ihaguruka igasura kuduza amaboko ati yamara munyaruke tugivye amasezerano mu yasinye ibiro ni bimwe bamwe n'abandi badashobora kwiyumvisha ibi kandi ni bimwe bamwe n'abandi bibatera urujijo je ndibuka hakivuga ko leta zunze ubumwe za Amerika zaje kwivanga mu by'intambara za Kongo jewe naravuze yuko leta zunze ubumwe za Amerika ntabwo zije en faveur y'abakongomani ahubwo zije kuraba ingene zisova igihugu cy'u Rwanda kuko cyabakoreye imyaka myinshi ibi narabyerekanye même fois kandi n'ubundi honje kugaruka ngaha abasesanguzi benshi batandukanye barekana yuko leta zunze ubumwe za Amerika zamaze gukaraba igihugu cy'u Rwanda barabyerekanye kandi wanashaka bagategana amafakti sero n'ubusanguzi bwabo mugabo je siko ndabibona ubibona gute siko ndabibona kuko nimba leta zunze ubumwe za Amerika zoba zakaravye igihugu cy'u Rwanda wumve ngo akarere k'ibiyaga binini
ko bakagiye kuruhonka amahoro arama kuko leta z'ubumwe za Amerika zahora zifashisha u Rwanda mu kudestabiliza akarere na Afrika yose citizen kuko zifashisha u Rwanda turabizi muri za Central Afrique turabizi muri Congo n'ahandi hatandukanye no ngabacu mu Burundi barifashisha u Rwanda rero ndavuga nti nimba leta z'ubumwe za Amerika zaba zatiye umugongo igihugu cy'u Rwanda bisa naho nuvuga yuko shetani yihanye niko mwandi mujye no byita shetani yihanye yabonye yuko yatesheje abantu b'Imana ubu yarabivuyemo nuko je nabikarifiye shetani yihanye mugabo rero yemeye kuba shetani kwihana n'igikunda ntabatizwa ntageza rero kumbira ko leta z'ubumwe za Amerika zotera ibitugu igihugu cy'u Rwanda ntibikunda none bosubira kuronka gutera bwa Kongo ko kino mu ngo yo basinyira amasezerano aya masezerano kugira igihe akaba expire boca basubira kugira gute kuko exploiter gute bategerezwa kuguma basutera u Rwanda barujyamajyamako even bashobora kwerekana yuko u Rwanda rwadekonye hano ko rwagize kunuku baba bazi izindi nzira baza kurudefanda baciyemo none mbona musisanguzi sinaguciriye tubire yuko kenshi leta z'ubumwe za Amerika atanari nubwo muzobora ivyivuga ivyigirane atanari mizova inyuma y'igihugu cy'u Rwanda ariko turiko turabona o Blackwater ize kugomba u Rwanda o Plutôt Congo kandi Blackwater yarungitswe na leta y'Amerika ninde yakubeshe none tuvuge kandi Blackwater yagiye kuyirondera Blackwater ni gisirikare cigenga mugabo c'abanyamerika cigenga uvyumve kuba bari muri Congo Tshisekedi nawe yagiye kunegosia Blackwater umwe amuhemba $5,000 par mois ni Chirombo yabirondereye ntabwo bari kuri konti ya leta z'ubumwe za Amerika bari kuri konti ya Chirombo niyo mpamvu rero nabajaje nta kizenda bagirira kuko Seven Chirombo yabirondereye bashobora kubagira iki nta kizenda bagirira bajya n'abacanga reka nabigusigurira impamvu kugira baze muri Congo Seven Chirombo yabarondeye mugabo leta z'ubumwe za Amerika ageze gushaka ko akora ikaba ati cyo kiraka umwanya mu gikore none nimwe yashize ko akora kuba ikitoshobora kubagira mu nyuma ikabatesha intumbero birashoboka ibi byose birashoboka ibintu by'abanyamerika jewe ndabyizira ko ndabibonye ntabihonesha amaso yanjuko ntabyo mfa nizeye turiko turabona hano Blackwater ikirakora mu operation ibindi ko ndabibona kandi aboneka mugabo ibi nibyo ntangaza ibyo nabo ntize gutangaza bumvise ngo byahindiye imisho mu Blackwater bafashwe na M23 ibi ntize gutangaza bafashwe n'amasenari baguma bashobora kwikinisha dotazante ibi rero nta muntu byo henda ngacaja nabo yemeranye nuko leta zunze ubumwe za Amerika zoba zatiye umugongo igihugu cy'u Rwanda so abasirikare mu bicenda bivugwa ngo barenga 1900 babasohoye mu gihe Trump atumije ko igiteraganye Chirombo na Kagame ngo basinye amasezerano buriya aba ndashobora kwemeza dabero ko atari abasirikare bavuye muri formation pourquoi pas turano yasinzwe asanganye yambitse umwambaro gushasha kugira ngo berekane yuko baguma bagira recruitment ahubwo hari ikinyamakuru nasomye kivuga yuko bamaze kwinjiza plus de 25,000 soldats kuva batanga imirwano muri Congo buryo bwiwe tuvuge yuko arabo bari barastonze ahantu zabarazana peut-être kandi benshi mugabo kandi abantu ugire ngo baje gukora iki abandi kugira ngo kumbure aho usanga bafise ibitendo bateguye bagomba gukora kugira ngo bace bemeza makungu yuko ari zijya ngabo shasha bashize ku mirongo y'urugamba zizanye impinduka nayo shwi ni mikenyuro barimo nabashemuja yo gushaka kuzembagiza Chirombo bamutesha umwanya bamutesha ari ntumbere mugabo nawe urabona ko yamaze kubamenya yamaze kumenya yuko inzira y'ibiganiro nta ciza namba irondera umukongomani ni ugusamaza abakongomani kugira ngo zino mbwebwe za RDF zikomeze kuma zadivansinga ku rugamba nta kindi bigamije niyo mpamvu rero Chirombo
nawe yabatiye umugongo kandi uzirikane ibyo yavuze cyangwa yavuze ati nkanka ibiganiro by'idoha muri Qatar nibyo muri Amerika byo kwanka nimuze musubire kundondera mu nzira y'ibiganiro kundi hazo basigaye inzira y'umuheto ni ariko cyane gose muri zindwi zibiri ziheze warabonye ingene yameshe bikomeye biteye ubwoba bagwanye ba RDF yaraye bakaduza indege yarabishe kugeza naho ubu abashefu muri Zambwebwe babanyegeje bemera kubagiriza ibyaha kuko babona yuko bageramiwe ibi rero Cirombo no kuyimushimira karatsindagira ngo none warabonye na message yasohoye arungikira Yesu tubabaje no mu bisagara za Goma na Bukavu n'ibindi bisanzwe birimwo by'izona byanyeshamba ni message mu byukuri yo kubatera intege yo kwerekana yuko atari bonyene abari nyuma ni na message byose yo kubatera igihugu ya gucanga ibi rero nyari umusamaza ngizibwebwe zinjije ngo abasikani 90 ibi kabisa ntabwo babiteye turazi yuko na Wazalendo abo na FRDC bahagaze neza bahagaze guma kandi bari ko batera baje imbere ku mirongo y'urugamba cyane urakoze cyane baramusanguzi ariko hari ikintu je tutemeranya na leta ya Kongo egira kora les opérations aériennes ikamesa bamwe mu nyeshamba za M23 ariko M23 twumvika umisohora abasoda baronkera training he Rumanga tuvuye ko Rumanga bo leta ya Kongo itazi kubigisha ishobora kubasanga batabira kuri te neryo nabo bari benshi bwana journaliste canke ni kugomba kwivita abantu binjizwamo ku nguvu nibagirire ikibazo meze sinzi ko uri kurikirana ama interview yabajya baba biripotinze buriya si bose bakora formation y'Irumanga ariko Rumanga bonayo kandi sina bose ujya bakoresha formation babatwara ahantu kwikorera amabuye benshi babatwara mu biraka mu birego hamwe kiraka cyahera ugaca bamwe kumwambaro ngo urabara umusirikare genda ku mirongo y'urugamba urumva buriya Rumanga haca bake cyane haca bake kandi igisirikare kigira n'amabanga yacu cyane gose burya Cirombo impamvu atarabombarda Rumanga ni wazi impamvu je nayonze mugabo kandi impamvu irahari kuko nimba ashobora kuduza indege za Sukhoi n'amadrone akarasa hari ibintu byaziyanyeshamba sinibaza yuko bari inzitizi mu mutuma tarasaye Rumanga ni wazi impamvu cyo naco no kwinjira ko cyane gose no abasanga niko ndarengera cyane niko ndabesha nuko bwana musanguzi tiho turaraba kubijanye n'uru rugamba bisa nuko M23 twabonye ingene isohora amatangazo agiye atandukanye nubwo iri kiragerageza kwavasa bisa nuko iri kiranani kumbure wowe ufise impamvu imwe canke zibiri ubona igituma M23 canke zinyeshamba bisa nuko ziriko ziranani bwana journaliste impamvu cyangwa wumva utovyishuye nyene urashobora kubitera ikiganiro impamvu M23 iriko irananirwa ni impamvu nuko abagwanyi bayo bamaze kumenya la realite y'intambara sivyo iyo ni point ndashakura ama video n'amafoto yabaje ariko ari reporting ubirabe neza nakwaza rendo sasa n'ababantu n'abahutu abakongomani nibo bariko reportinga cyane sivyo bivuze ngo niba abandi bafatwa ku nguvu hariho nabijanye ku neza mugabo bamaze gushikayo baca baza gusanga ivyo bigishijwe sivyo baca baza gusanga M23 na RDF bariko barondera inyungu za Empire Hima S2 bagaca bahita no kugira iki kubivamo mbe baruzi yuko muri bajya binjijwe ku nguvu cyangwa abantu bari muri M23 bageramiye abarwanyi bagenzi babo ba RDF cyane gose bagenda basukura kamwe nabo barabagesheje nukuvuga ahenshi yo hatanguye ataki ya Wazalendo baca bahindukira bakarasa bene wabo kuko bamaze kumenya yuko n'urugamba barutsinda nabo bobirimina nta kibanza bahafise ntaco bahafise niho bacabiye babatangura so rero M23 yari yaronse appui militaire yo ku rwego rwo hejuru nta kirobe na kimwe ku isi kigeze kiba finance nka Zambwebwe
nta na kimwe ku isi. Indege zigira drone, indege zigira Sukhoi, indege zigira ubwirinzi, zigira amabrand, pick up ati ubwo abo bari muri babonye ku isi. Ahubwo twasiye usanga bafise n'ivyuma nka FARDC nayo baburondeye. Exactement. Basumva ibigwanisho leta ya Kongo. Yego. Nta kilometero na kimwe ku isi kigeze kiba finance nka vyambwebwe. Yego. Mugabo rero ahantu bakoreye erreur grave nuko timing bihaye yabarenganye. Baratakaje timing cyane gose. Bamaze kwitakaza abasirikare babo d'abord batangwa gusoma urugambi ngene rumeze. Batangwa kubonera réalité des choses. Ubwo n'umwansi wabo abarosi nabo mwanya wo kwiga bahanganye neza ninde. Ego. Ni kintu ki. Basi. Baba friend. No abagenda baravuga yuko M23 yagize hotari mu gihe igifashe za Sake Minova Bukavuna Goma igumivira ko nawo vira cyagiye. Mu byari gukunda kuko ntibari bwamenyekeye mu mwasi wa Kongo ninde. Ntibari bwanatahuye yuko Kongo atagisirikare fise. Nukuvuga bari bazi yuko bahita batakira nabo vira. Bari bazi yuko aba FARDC bo muri Nord Kivu. Ego. Yuko ari bo baguzwe gusa abakomanda babo. Oni bamenye yuko Kongo yose atamusirikare yari ifise. Bari abasirikare ba Kabila n'umushefu na chef d'état major. Ego. Ntiyari ntiyari umusirikare w'igihugu. Yari umusirikare wa Kabila. Iyo bajaniranya bari kuba barinjije urugamba kera. Mugabo rufate yuko bagize akarotari sefini hari urugamba rwamaze kubananira. Bagombye gukora ibintu bukiye. Uhageze ko berekana intambwe ibiri. Uhageze ko butumuruka kabisa ne bawundi nibo bawucanye. Hajya ahantu bari musisangutse. Abarundi bari kwisanga habi. Tugende habi cyane gose. Iyo bahita batakawuvira bisigura yuko natwe ngaha muri twari kugira ikibazo. Mugi Imana yarakize kumbure ibifise uko ibigenza bari musisangutse kurangize n'inkuru yacu. Inyuma y'igihe gito cyane leta ya Canada isohoye itangazo ibwira abanyakanada bose bari mu Burundi banza badategerezwa kujamwo o bategerezwa kwiyubara ndetse yarasohoye n'indi tangazo mu gihugu cy'u Rwanda ibereka ibice badakwiye kujamwo ndetse n'ababwira ko badakwiye kujana ibintu bifise agaciro kanini. Tuvuge yuko bivanye n'ayo matangazo leta ya Canada ikirasohora. Tuvuge ko yibaza iki kigomba kuba kidasanzwe mu karere kibagebwe cyane mu gihugu cy'u Rwanda no mu Burundi ubona yuko intambara itaraharukiye. Bwana journaliste hari ibintu abantu bafinisha kandi atari gukinisha. Sivyo. Urinze ubona père de la nation. Avuze ikintu kiraba ikindi gihugu. Uri iryo jambo umuntu abagomba kuri agaciro cyane gose. Ni jambo riremereye cyane. Sivyo. Son excellence Vincent Ndayishimiye yaravuze ijambo rikomeye. Kandi irya jambo nuko abantu kumbe batera agaciro. Ni jambo d'abord rishingiye ku butasi. Aho yavuze ngo u Rwanda ni rwashima Bujumbura ruciye Uvira. Natwe abantu tuzoshima Kigali ruciye Kirundo. Yabaye bombe. Sivyo. Ajya n'amakuru yari afise y'ubutasi. Ego. Yemeza yuko u Rwanda rugomba kwata ku bundi ruciye Bujumbura. Sivyo. Kuko ujya n'umuntu akomeye cyane n'umuntu aciye ubwenge ni n'umugeneral mu bya gisirikare. Rijya jambo rero kuba yarivuze abantu bakabona hageze amagingo aya ntibirashika kumbure bavuga ngo yarahubutse. Abandi bakavuga ngo nubwo bayagize. Wowe utari bwo umugeneral wapikariye bigenze gupfa kwiwe n'ibintu bisanzwe. So bijya bintu bitera bitebuke birashobora kuzoshika. Bitera bitebuke Jordi birashobora kuzoshika. Kabone ko n'abamaneko mu Rwanda bakomeje gufatirwa ngaha mu Burundi. Ego. Abandi bakomeje gufatirwa ku butaka bwa Kongo. Bavuga ngo bazimiye bariko berekeza mu Burundi Bujumbura. So ibi rero aya mareta atandukanye reka fata akaruguru leta ya Canada. Burya ubutumwa yarabwumvise. Ego. Kandi nabo basanzwe bafite ibikorwa bakora muri Kongo. Byo bafite ibirombe vya Canada ari muri Kongo. Ego. Ubwo nabo bafise intasi zabo hano muri bino bihugu muri kano karere k'ibiyaga binini. Barabona yuko ijya ntambara ya Kongo ko jya tubivuga. Ego. Ishobora guherera Kigali cyangwa Bujumbura. Ego. Nabyo barabibona. Rero
kuburira abantu babo yuko bogerageza kwirinda kwinengesera ni bimwe mu nshingano bafise mugabo kandi nabo ntabwo twovuga ngo babivuze bahubutse n'amakuru y'ubutasi bakomeza kuronka yego aha rero ntitwijajare bona journaliste n'abako badukurikirana n'umuko nkunda kwigwa ariko nkunda bisubiremo iyi ntambara ikibabira muri Kongo nitahera Bujumbura ya Kigali cyane gose mugabo amahirwe menshi niko ndabona no kwiza guhera Kigali hari ikiganiro twakoze afite impamvu mvuze hari ikiganiro twakoze turerekana ama potentialite y'uko intambara ya Kigali yego dufatiye ku experience ibisirikare byacu bifise dufatiye kuri politike y'akarere dufatiye no ku mateka y'akarere ibi rero ntabwo yanoza gusubiramo mugabo wumve ngo irashobora guherera Bujumbura cyangwa Kigali kimwe muri ivyo Canada rero kubona iriko ikomeza kwandika abantu bayo kugira ngo ntibazogwe mu mporera ntibazobatakariza ibintu byabo ntibafate nk'abajinga nta nubwo bahubutse bafise impamvu kandi zifashe nuko kimeze nuko bwana Susanguzi twayaze vyinshi reka ngire ko ndagushimira cyane kumbure turonga dore mu bindi biganiro ndabona amakuru ari menshi kugira ngo dushikirize badukurikirana ariko nitoza turabaha ibiganiro birebire reka tuze turagereza aho tugeze kugira ngo tuze turabaha ibindi baza kubitahura bumve message mu buryo buri direct kandi ndangize ndagushimira cyane bakoze bwana journaliste kandi ndagushimire kumana nje nshimira bari badukurikiranye haracari kare niza ko tuzakomera muri biganiro tuzakubashiriza mu kanya kari imbere nuko kananje ni shimira cyane abantu bose twabanye makino kiganiro ni zira yuko bumviyeho vyinshi musango ziyagerageje kutubwira vyinshi biriko biravugwa haba ku mirongo y'urugamba ndetse n'ibijanye n'ibibe vy'inyegeje mu masezerano y'ikaraba n'ibindi vyinshi yagerageje gusesangura reka rero ndabashimire nizera yuko commentaire ari kibanza ciza cyo kugira ngo dushobore gutangira imwe ivyiyumviro canke kubaza ikibazo cyose dushaka kugira ngo hanyuma Musanguzi aze avyishure reka rero ndagusaba wowe utarakora subscribe ubikore kugira ngo zino nkuru zizobashe kuzigushikira mu bambere ndetse munasangize abandi bikorwa byacu canke zino nkuru bye bye